mugira mwumvirize ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Mwiriwe amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunze imisamezo mu byacu ikinamenya cyane mwebwe bakunze ikiganiro cy'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo akanakaje kandi kugira ngo tubashikize ikiganiro c'uno munsi aho nyene tugaruka ku ihwaniro ry'abihebeye Imana bo muri Diyoseze nkuru ya Gitega ryabaye ku magenekerezo y'icenda na 10 hariya ku kirimba cyo mu vyo wacu Bikira Maria cyo kumushasha. Turabaha ikaze mwebwe rero muri kumara dukurikirana muri mu mapawase ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi mu bihugu bibanyi mwebwe mwese mudukurikira muri mu bihugu vya kure mwese turabahaye ikaze mu kiganiro cuno munsi mwateguriye kandi mugomba mushikirizwa na jewe Joseph Nizigimana. Tudutevye reka twinjire mu idonido rya kino kiganiro. Ubwa mbere tubanze dutega amatwi Patrice Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo, ahadushikiriza intumbero n'ivyamwa vyitezwe kuri iryo hwaniro. Patrice Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi, mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Mwarateguye ihwaniro kubihebeye Imana bo muri Diyoseze nkuru ya Gitega, mbega ihangiro y'iryo hwaniro ni ryahe? Ego twateguye ihwaniro kubihebeye Imana muri Diyoseze nkuru ya Gitega. Iryo hwaniro rikaze ryo kumenyesha ibikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru za Yezu Kristo, hakano gutanguza umugwi w'urunani kw'abihebeye Imana, abasaseredoti n'abakristo barayike bishinga komesha inkuru nziza kw'isi yose. Uyo hwaniro ryaje mu ntumbero y'ihwaniro ryabereye mu Diyoseze nkuru ya Bujumbura ryahuza abihebeye Imana, dushaka abihebeye Imana nabo kumva uruhara bafise mu komesha inkuru nziza ko basanzwe banatowe n'Imana kugira ngo bafashanye n'ibikorwa vya papa mu kwiza hose inkuru za Yezu Kristo. Murakoze. Ivyamwa nyamukuru mwiteze kuri iryo hwaniro vyo bari ivyahe? Ivyamwa nyamukuru twiteze kuri iryo hwaniro nogira nti nibi vyamwa bine. Ubwa mbere nuko abihebeye Imana, abafurera n'ababikira bamenya idonido ubutumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru za Yezu Kristo. Cyo ca mbere. Ica kabiri twiteze nuko uwo mugwi w'urunani rw'abasaseredoti abihebeye Imana n'abarayike bamenyesha inkuru za kw'isi yose wotangura muri iyo Diyoseze nkuru ya Gitega. Icya gatatu twivuza ko mu mibano y'abihebeye Imana ko twabigishije kuvuga ishapule missionari boza barasenga kumbure rimwe mu ndwi bibashobokeye bakavuga ishapule missionari ko basanzwe basenga bisungiye ishapule bavuga ishapule missionari ugiye basabira missionari bo kw'isi yose. Icya kane twiteze ko umuhamagaro kumenyesha inkuru za kw'isi yose uzokomera muri bo igihe kumbura abarongoye imiryango yabo y'ubwihevyi bazobasa kugenda mu bihugu bitandukanye, haba hangahe iwacu muri Afrika, muri Amerika, muri Aziya, muri Oceania, Iburaya, bakavyakira mutima mwiza bagenda mu inkuru nziza kw'isi yose kuko abantu barenga imiyadi zitanu bataramiye inkuru nziza y'urukiza rwa Yezu yatuzaniye. Murakoze. Haraheze imyaka itari mike mwigisha ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mubona intambwe ubwo butumwa bugeze ko iyo bari yahe? Mbega aho baharagira yuko tuvuga ko vyamenyekanye canke haracakenewe izindi nguvu nshasha muri ubwo butumwa? Ego haraheze imyaka 6 mfatiye ku kiringo maze n'umuyobozi wa vya papa mu gihugu cyacu Burundi, ako n'imbere yaho bari bamaze kuvyigisha. Impingira cyari ndende kuko komesha inkuru nziza kw'isi yose biracyari ku ntango, kuko abazi Yezu ko aramukiza n'umucunguzi ntibarenga imiyadi 2 z'abantu ku impande miliyadi 7. Kuvuga yuko vya papa mu Burundi biko bimenyekana kumbure tweje igice ca mbere cyo kubimenyekanisha, hasigaye igice ca kabiri cyo kubigisha idonido n'ubwantu bwo kumesha inkuru nziza kw'isi yose nuto kwita kumwe muri Gifaransa théologie de la mission, kugira babone ko ukuntu iyo nkuru nziza itaramenyekana bamenye ubwo kuyimenyesha kw'isi yose. Hashakenewe kandi gutanguza imigwi myinshi itandukanye ubwo butumwa, haba imigwi y'isi yose igakomera, haba imigwi y'imiryango imesha inkuru nziza kw'isi yose igakomera, haba no ry'ihwaniro ry'abaseminari amesha inkuru nziza twokwita mu Gifaransa les cercles missionnaires bigakomera, kugira ngo umuntu wese abone ko hari icyo abuza guterera inkuru ishike kw'isi yose. Bivuga nte impingi cyari ndende kuko abwizo kumenya ko Yezu Kristo ari umukiza ari umucunguzi wacari benshi, naho twoneze ngaye mu Burundi ko byaba byamenyekanye bazobasigiye nuko natwe tugenda mu bihugu bitandukanye
muri Afrika, muri Amerika, muri Aziya, Iburaya, Oceania, tukavuga inkuru nziza y'urukiza kugira ngo nabo babone ko Yezu Kristo ari umukiza n'umucunguzi w'abantu bose. Murakoze, nkuko mubivuze yuko ibikorwa bike hari by'ubwo butumwa kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo kugira ngo butere imbere uruhara abihebeye Imana bogira go bugwaye. Ego abihebeye Imana basanzwe barakiriye ubwa mbere uwo muhamagaro w'Imana ubegurira Imana mu miryango itandukanye. None nibwira ntibisunze ingabirano Imana yabahaye kandi karisime y'umuryango wabo bakwiye kubona icyo boterera izi nkuru nziza ishikire ku isi yose. Cyakora abihebeye Imana ko basanzwe bari mu maparuwasi, bari mu madiyoseze, bari mu tuba butandukanye, mu mavuriro cyangwa mu mashure, ko dufasha cyane kurera abo bana mu mashuri nk'akarorero babegereza Yezu Kristo, babigisha kumenya inkuru ku isi yose, abari mu mavuriro bakaherekeza abagwayi bageza kuri wa mugwi w'abagwayi umesha inkuru ku isi yose kugira ngo bari bafise abagwayi babuzukanye bwa Yezu Kristo yaducunguye, karaba bari mu maparuwasi bagafasha n'abari mu mihari y'ubutumwa, mu migwi y'ubutumwa, bakabamenyereza kwitanga kurengera paruwasi yabo, diyoseze yabo, Burundi bwabo, bakakira isi yose ibahanze amaso. Nugira ico tubaziye ko nico gikorwa kidasanzwe cyuko bobo nk'abatumwa batowe n'Imana kabiyeguriye Imana bo kwitanga gusumba inkuru nziza ikwire ku isi yose. Kanabasaba kumbure vyerekeye kwegeranya amashikanwa canke ayandi maturo bashikiriza umuvyeyi wacu Papa ko bamufasha cyane kugira ngo ayo maturo bayegeranye neza kanashike iyo yagenewe, ko basanzwe ari abantu bagize indagano zo gushira imbere ubworo bwere ntegerwa n'ubugamburutsi bo bifashamo gusumba kugira ngo amaturo yose tuba twaronse mu gihugu cyacu Burundi yegeranywe neza ashikana umuvyeyi wacu Papa aterera amatizo atandukanye yo kwisi akeneye kumeje inkuru nziza abakristo bayo n'abantu bayo bose. Murakoze. Patiri Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi, ndabakengurukiye. Ego murakoze namwe kandi naje ndabashimiye cyane kuri akanya mwampaye. Inkuru nziza
hama icegera c'umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Musenyeri Nestor Niyokindi ryatubwiye akamaro babona mu ihwaniro nk'iryo. Ndabasabe nabo nyene mu mutega amatwi. Egome murakoze. Iri hwaniro yo kumenyesha ibikorwa vya Papa aha muri diyoseze nkuru ya Gitega na cane cane bigenda vyega aba bihebeye Imana rifise akamaro kanini ya cane, kuko kubihebeye Imana ubwa mbere hoho birabafasha kuterekera no kuzirikana ubwo butumwa bahamagariwe bwo kunganira umuvyeyi wacu Papa muri uko kumenyesha inkuru nziza. Ubugira kabiri bamaze kubitegera baca bafasha ko bakabumenyesha, eka mbere bagafasha n'abandi gutegera ubwo butumwa, maze bagaheza abo babumenyesheje nabo nyene bakabwitangira. Ngako akamaro bishobora kugira ngaha muri diyoseze nkuru yacu ya Gitega, kuko umwe wese naho yarasanzwe ari uwihebeye Imana muri ico gihe arahava agashira ku muzirikanyi neza ubu butumwa bw'umuvyeyi wacu Papa bwo kumenyesha inkuru nziza. Ego murakoze. Ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza kugira butere imbere, ijambo mwobwira bihebeye Imana ni iryahe? Ego nivyo kuri, kugira ngo ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza butere imbere birakenewe neza kaba bihebeye Imana, aba bavukanyi bacu, abadusangiye ubupfa n'ugukira, aba umwe wese mu muryango arimwo afise akaranga mutima n'akaranga butumwa, birakenewe rwose kabishira ku muzirikanyi na kare. Imbere yuko umuntu abo wihebeye Imana abanza kuba yarabatijwe akaronka iry'abatisimu, nk'uko umuvyeyi wacu Papa yasanzwe abidutumiriye. Uwabatijwe wese n'umutumwa. Naha rero tubitegere neza kandi tubizirikane ko uwabatijwe wese ari umutumwa. Ni naco gituma muri iri banga ryo kwihebera Imana, uwihebeye Imana nyene aba bavukanyi bacu bihebeye Imana bibuke kandi bazirikane ko mwiteka batewe n'Imana ryo kuba aba Kristo, iyi Imana igasubira ikabatera iteka mu kwihebera Imana n'abatumwa rero. Naha rero bobo bahamagariwe neza kubishira ku muzirikanyi, bakabizirikana, bakumva yuko ibatisimu twahawe riduhamagarira vy'ukuri kwitangira iyo nkuru nziza aho tuzoba turi hose. Aha rero umwe wese mu karanga mutima k'umuryango wiwe no mu karanga butumwa k'umuryango wiwe arabwirizwa neza gushira ku muzirikanyi iryo banga ryo kumenyesha inkuru nziza, kuko nuwabatijwe abiryohore mu buhinga bwiwe, mu buhinga bw'umuryango wiwe yinjiyemwo, uwo muryango usanzwe ufise akaranga mutima n'akaranga butumwa. Naho rero abo bavukanyi biyumve kandi bategere ko twese nk'abakristo duhamagariwe kumenyesha iyo nkuru nziza. Ego abihebeye Imana barangurira ubutumwa ahari umuryango w'abakristo. Uruhara bobo bogira kugira ngo inkuru nziza imenyekane hose, cane cane ivyo umwasavye abihebeye Imana biranguke neza, goba ugwahe? Ego ni by'ukuri muvukanyi, ababihebeye Imana barangurira ubutumwa ahari umuryango w'abakristo n'ivy'ukuri aho baba bari hose ahantu hatandukanye. Abakristo bene wacu bategere nabo nyene ko kubw'ibatisimu bahawe, kubw'ibatisimu twahawe, turahamagariwe twese, ko nanje ndi umukristo, turahamagariwe twese kwitangira iyo nkuru nziza. Imana yarashimye kudushikira muri Yezu Kristo, maze Yezu Kristo aradukirurutsa mu kutugira abana b'Imana, atwegereza Imana. None natwe muri ayo makanda ya Yezu Kristo nk'abana b'Imana nyene twanywanye n'iyo Mana kubw'inema ya Yezu Kristo,
no kubw'ububasha bwa mutima mweranda turahamagariwe gukirurutsa bene wacu. Gukirurutsa bene wacu bamaze kubatizwa kumbure ibatisimu yabo atacikibabwira canke umengo barasinziriye. Gukirurutsa bene wacu dusangiye iteka yo kuba abantu, tubakirurutse tubahamagarire ubwo buzima bushasha muri Yesu Kristo. Aha rero abakristo bose barahamagariwe kumva ko ari abantu bashikiriza inkuru nziza, na kare uwabatijwe wese ni umushikiriza w'inkuru nziza, uwabatijwe wese ni umutumwa. Nico rero nogira nti bumve ko ubwo butumwa bwega bihebeye Imana nabo bubega mu mpande zabo uko babishobora kose. Barashobora kutava ngaha ngo bagende kumenyesha inkuru nziza mu bihugu vya kure, mugabo bakabwitangira uko bashoboye. Babwitangira gute? Mu gisabisho. Bakabwitangira gute? Mu guterera, mu kwibuka gufasha abo bagiye kumenyesha inkuru nziza, bakabaterera agacumu k'ubumwe mu buryo baba bafise. Nuko rero nabo nyene biyumve, na kare uwatijwe wese n'umutumwa. Duhamagariwe rero kumenyesha aka karanga mutima k'ibatisimu twaronse ko kuba abana b'Imana. Twebwe duheze nabo bakristo bose aho bazoba bari hose bamenyeshe uwo Yesu Kristo, kuko yaraducunguye, yaradukijije, aradukirurutsa, atugira intore n'indanga. None natwe tumuje inyuma dukirurutse bene wacu, tubagira intore n'indanga kubw'inema Imana yonyene ibandanya kutwihera kubwira ibatisimu twahawe n'ayandi masakramentu Eklezia mawe wacu ibandanya ituvotorera. Murakoze kutuyagira. Ndabibutse ko twari turi kumwe na nyakubahwa Cegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Musenyeri Nestor Niyokindi. Hama nanje twariko turagirana ikiganiro, nkaba nitwa Fabrice Irutinga Musenyeri. Tubashimire kuri aka kanya tumaranye. Nuko urakoze rero Fabrice Irutingabo, urakoze no kuri ubwo butumwa wama minsi yose na hose urangura kugira ngo iyi nkuru nziza imenyekane iciye muri ubu buryo bushasha bwo kumenyesha inkuru nziza ku maradiyo, na cane cane kuri isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Urakoze. Komeza abantu witoreye ngo bamenyeshe inkuru nziza, bakweze kw'isi yose, mwami isi yose hezikumenye. Abantu witoreye bamenyeshe inkuru nziza, bayikweze kw'isi yose, mwami isi yose hezikumenye. Uraheza wabarira uti ivyimurwa ni vyinshi, sabe rero nyene umurima abantu witoreye ngo bamenyeshe inkuru nziza, bayikweze kw'isi yose, mwami isi yose hezikumenye. Ntitugakarukije ngaho gusa n'umuyobozi w'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo muri diocese nkuru ya Gitega, Patiri Juvenal Nzohabonayo, nawe nyene yatubwiye ko ihwaniro ryagenze ndetse n'inyuma y'iryo hwaniro uko bizoza bikabandanya. Patiri Juvenal Nzohabonayo, umuyobozi w'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo muri diocese nkuru ya Gitega. Aha iwanyu muri diocese nkuru ya Gitega mwakiye ihwaniro ry'abihebeye Imana bo mu gisagara ca Gitega bose. Mbega iryo hwaniro nkuko mwari muvyiteze mubona ryagenze gute? Ego murakoze kumba ico kibazo.
twakiriye ihwaniro ry'abihebeyimana muri kino gisagara ca Gitega kugira ngo tubigishe tubafashe kumenya ibijanye n'ubutumwa bwa missionari, ubutumwa kumenyesha no kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Muri rusangi iryo hwaniro ryagenze neza kuko byari byahuriranye n'undi munsi mukuru w'ingendanyi muri diocese. Twibaza yuko tuzoronka abenshi baza kumviriza inyigisho twateguye, mugabo uko twayibonye twasanze bararyitavye kandi inyigisho bashikirijwe twarabonye ko zabashimishije, zabashitse ku nyota. Tukibaza kandi tukaba twiteze yuko ni vyamwa bizova muri izo nyigisho, muri iryo koraniro bizoba ari vyamwa vyiza cyane. Muri rusangiro turashima yuko bitavye, naho uko twari twiteze bategezwa kuba bangana muri diocese ya Gitega, muri muco gisagara ca Gitega twatuzi ko bari kuba benshi cyane, mugabo abaje turashima si bakeya. Twarabonye yuko bagiye bagakora bagashikana ijambo bahakuye, ijambo bashikirijwe. Novuga nti ubutumwa bwa Yezu Kristo, inkuru nziza Yezu Kristo yomenyekana kuruta. Murakoze. Inyuma y'iri hwaniro bizoca bibandanya gute? Inyuma y'iri hwaniro kugira ngo novuga nti dushike kuco twipfuza, uwo mugambi ukomere ukumenyesha inkuru nziza na cyane dukabure kandi tukomeze novuga cyari gisanzwe kiri mu mitima yabo no mu ihamago ryabo, cyo bita charisme y'umuryango wari wose. Bwa mbere byose bihurira kuko kumenyesha Yezu Kristo, kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, kumenyesha ijambo ry'Imana. Twiteze rero yuko mu nyuma tuzosubira tukaja hamwe n'imigwi mito kugira ngo dushobore gutanguza novuga nti amakomite ashinzwe kubandanya zarakabura ubwo butumwa, kabura ubwo butumwa bukumenyesha inkuru nziza. Tukibaza rero ko tuzohura ku rwego rwa diocese nyene, tukarondera amakomite azodufasha, tuzokwisunga kugira ngo akariro kagume kaza karaka mu mitima, mu mibano y'abihebeyimana, aho abihebeyimana baye bakorera ubutumwa, kugira ngo babandanye biyumvamwo kandi babandanye bitangira ico gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Nayo makomite rero twibaza ko tuzoshiraho kugira ngo union pontificale missionnaire ishobore kurema muri diocese yacu ya Gitega. Murakoze. Muravuze yuko muzoshiraho ikomite, ariko mukurindira ko ivyo byose mushobora kubitunganya, ico muhamagariye abaronse inyigisho kumbure nabo batashoboye kuza ni cahe mwabo bihebeyimana? Ico tubahamagarira sikindi basanzwe bakizi, novuga nti ni kubibutsa, no kubakabura kandi no kwibutsanya twese, kuko tuzi ko uwihebeyimana yihebeye ubwa mbere Yezu Kristo, umenyesha Imana wa mbere. Twibihebeye Yezu Kristo ngo amugire umufasha mu kumenyesha no mu gushikana inkuru nziza y'urukiza kw'isi yose. None duhamagarira uwihebeyimana baba baje n'abataje ngo umwe wese agerageze kugendera itorwa ryiwe, yisunga Kristo umenyesha Mana wa mbere, yisunga mbere novuga nti Bikira Mariya uwa mbere yamenyesheje Yezu Kristo, twisunga twese akamuka inkuru nziza, aho mbere umukama tubwira ati mugende mukwire kw'isi yose mushikirize inkuru nziza zinakiremwa cyose. Tugomba rero ko uwihebeye Imana wese yiyumvamwo iryo shaka, uko kugurukira ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza avuye no ngaha iwacu, ntitugume iwacu, ntitugume mu miryango yacu, ntitugume ngaha mu Burundi bwacu, ahubwo twugurukira isi yose, kuko abakeneye ijambo ry'Imana bakiri benshi kandi abakeneye bamenyesha iryo jambo ry'Imana ari benshi cyane. None rya jambo mukama avuga ati vyimurwa ni vyinshi ariko abakozi bakaba bake. Tusabe rero nyene umurima n'abatoja hanze basabe cyagisabisho gikomere kugira ngo inkuru nziza ya Yezu Kristo imenyekane. Umwitwari ko wihebera Imana wese ukaba umwe wa Paulo Mweranda ati noba ndagwiciriye ntamenyeje inkuru nziza. Uwihebeye Imana akamenya ko yihebeye iryo jambo ry'Imana, yihebeye ubwo butumwa kumenyesha ijambo ry'Imana, maze akumva ko yoba gwiciriye
iyo batategereye itorwa ryiwe hamwe ubwami bw'Imana butomenyekana hamwe inkuru nziza itoshikira uyikeneye wese kubera uwo yihebeye Imana uwo yihaye Imana atoba yitanze ngo iyo nkuru nziza imenyekane. Murakoze Patiri Juvenal Nzohabunayo umuyobozi w'ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese nkuru ya Gitega ndabakengurukiye. Naje ndabakengurukiye Joseph murakoze cyane ku kiganiro nibaza ko no hanyuma muzoza kugira ngo tubandanye dufashanya kugira ngo iyo nkuru nziza ya Yezu Kristo imenyekane ku isi yose. Yemwe bakristo bo ku isi yose abakuze n'abana abize n'abatize nimutega amatwi twebwe baririmbira Imana muri Chorale Saint Amour de Dieu mu Maramvya tubayagira uruhara rw'umwe wese mu gushyigikira ibikorwa bya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ku isi yose. Bakunzi b'Imana mwe dutora akarorero keza ku mikangara y'Imana yo mu gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo bagiye hamwe barangura igikorwa cyo gusengeranira no gushira hamwe ibyo batunze mu ntumbero yo gufasha bene wabo bari mu marushwa. Cyo gituma twebwe abatowe n'Imana dusabwa ngo Patiri Nestor Niyontwari yigishije ibijanye nuko uwabatijwe wese ari umutumwa nawe nyene twaraganiriye aradusigurira ukuntu umuhamagaro kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo komoka mu ibatisimu. Patiri Nestor Niyontwari mwiri hwaniro ry'abihebeye Imana mwigishije cyane ku bijanye nuko kumenyesha inkuru nziza vyihutirwa hamwe n'ibijanye n'umuhamagaro wo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ukomoka ku ibatisimu. Mbega muvuze yuko umuhamagaro wo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ukomoka ku ibatisimu iryo jambo twuritegera gute? Ego murakoze. Iryo jambo ibatisimu nkuko Eklezia iritwigisha mu ikatikisimu kandi natwe tuvyemera abakristo, ibatisimu ni ivuka rya kabiri mu mazi no muri mutima mweranda. Kubw'iryo batisimu uwabatijwe arahishurirwa ko ari umwana w'Imana, hanyuma agaheza akiyemeza kubigendera, akiyemeza no kuvyumvisha abandi ko ari abana b'Imana. Kubw'iryo batisimu nyene arakira igicumuro c'inyanduruko eka n'ibindi vyose bicumuro aba yarakoze. Kubw'iryo batisimu ubatijwe arishushanya na Kristo umwana w'Imana adukunda kandi adukiza. Kubw'iryo batisimu araheza akamaduka kuri ivyo vyose vyomufatira ngo bihave bimubuza kunywana na Kristo, ngo bihave bimubuza kwegukira inyigisho za Yezu Kristo. Murakoze. Ni kubera iki mu byo mwigishije mwatubwiye yuko kumenyesha inkuru nziza vyihutirwa? Uno munsi ni kubera iki vyihutirwa? Ego cane, kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ni gikorwa cihutirwa cane. Uyu munsi kirihutirwa. Si uyu munsi gusa,
ariko n'uyu munsi kirihutirwa. Kumwe Yezu yabwira abamwumviriza abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi yamara abakozi ni bake, ati sabe rero nye n'umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Ayo majambo ya Yezu n'uno munsi aracamfise insiguro ikomeye cane, n'uno munsi araturaba uti gute. Ukumenyesha inkuru nziza n'uno munsi birihutirwa, kuko abagerageje kubitohoza batubwira yuko ku miliyaridi 7 z'abantu bari ku isi, imiliyaridi 2 zonyene nibo babatijwe. Ca wumva ko ari bake cane. Birihutirwa rero yuko abo bandi basigaye nabo bomenya Yezu Kristo ko ari umukiza wabo bakamwitura. Si ico gusa, ku isi abantu bakiboshwe n'igicumuro baracari benshi cane. Ku isi haracabuze umutima w'impuhwe, abantu batagira imbabazi baracariho. Haracariho ku isi abantu barushe, abantu bagowe, abantu bababaye, abantu babuze akanyamuneza, abantu bashonje. Haracariho ku isi akarenganyo, haracariho abantu bagenzwa n'urwango, haracariho ubwicanyi bwinshi mu bantu. Ariko rero naho yobaye umuntu umwe wenyene ataramenya Yezu Kristo, naho yobaye umuntu umwe wenyene akicugarijwe mu gicumuro, naho yobaye umuntu umwe wenyene ari mu vyago, vyobaye vyihutirwa. Uti kubera iki? Vyobaye vyihutirwa kuko umuntu n'uw'agaciro kanini cane. Dufashe iki giharuro batubwira cuko ku isi hari miliyaridi 7 z'abantu, umuntu umwe wenyene kuri izo miliyaridi 7 afise agaciro kangana n'abo basigaye. Ni ukuvuga imiliyaridi 6 n'imiliyoni 999 n'ibihumbi 999 n'abantu 999. Urumva ko umuntu umwe yamafise agaciro kangana n'akabandi basigaye. Nico gituma naho yobaye umuntu umwe akenye ijambo ry'Imana, akenye urukiza, akenye akanyamuneza, ukumenyesha inkuru nziza vyoguma vyihutirwa. Murakoze. Muguma mutubwira yuko kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo birihutirwa, kandi nivyo nkuko mubidusiguriye. Kugira umuntu ashobore kuba ubumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, mbega ibisabwa kuri we n'ivyaha? Urakoze cane. Uja kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo hariho ivyo asabwa. Novuga ibintu bibiri. Arasabwa ubwa mbere kuba afise umutima ururumbamwo urukundo afitiye umuntu. Ica kabiri asabwa nuko yugurukira kandi akorohera mutima mweranda. Kuri ico ca mbere, kugira umutima ururumbamwo urukundo afitira umuntu, nuko abanza kumva akabona ko umuntu ari agaciro, ko umuntu ari mwiza. Tumenyeye kuvuga ngo umuntu afise agaciro canke umuntu afise ubwiza, oya, n'umuntu wenyene ari agaciro, umuntu wenyene mwiza. Burya iyo umaze kubona ikintu c'agaciro ntushima yuko kigatakaza. Iyo umaze kubona ikintu ciza uriruka ukakirondera, ukakigura, ukanacigura. None rero kugira ngo umuntu ashobore kwitaho urukiza rw'umuntu, nuko aba amaze kubona yuko ari uw'agaciro, mu mutima wiwe hakama harurumbamwo urwo rukundo amufitiye. Ivyo rero bica bidutuma tubona ingendo umumenyesha nkuru nziza agira. Kubera ivyo asabwa kugira umutima ururumbamwo urukundo, ingendo yiwe ubwa mbere nuko abona umuntu ari mu vyago canke ataramenya Yezu Kristo, canke ari mu gicumuro. Ubwa kabiri agaheza agaca amugirira imbabazi, akamwumvira impuhwe. Ubugira gatatu nuko aca akozako akamufasha ngo ave mu vyago arimwo. Iyo ngendo yamuka kuri Yezu Kristo, abonye abantu bagwaye vyamutera imbabazi agaca bakiza. Abonye ishengero ry'abantu rinyotewe inyigisho, yarabumvira imbabazi agaca afata akanya akabigisha umwanya ukwiye. Erega ni na ya ngendo y'umunyasamariya w'ikigongwe yaseruka ku muntu yaguye mu bambuzi bikamutera ikigongwe, agaca rero amwitwararika akamufasha kugira ngo amukize. Hanyuma navuze ico asabwa kigira kabiri, kugurukira mutima mweranda no kumworohera. Burya mutima mweranda niwe agenza abatumwa
baja kumenyesha inkuru nziza, niwe abagenza. Uyo mutima mweranda rero agenza abaja kumenyesha inkuru nziza, niwe ababwira iryo baza gushikiriza. Ariko uwo mutima mweranda rero nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ahuhutira iyo ashatse kandi akazamura abantu, akarangura ivyiza vy'Imana. Kubw'ivyo uyo mutima mweranda niwe ategura nabo umumenyesha nkuru nziza abagiye kuyimenyesha, niwe abategura kugira ngo akirurutse umutima wabo bashobore kwakira rya jambo ry'Imana, ya nkuru nziza y'urukiza umumenyesha nkuru nziza abagiye kumenyesha. Birasabwa rero yuko uyo mumenyesha nkuru nziza yumviriza mutima mweranda, ariko amuyagira mu mutima we no mu bwenge bwiwe iryo ashikiriza, ariko akongera kumviriza mutima mweranda akamwumviriza muri ba bandi agiye gushikiriza inkuru nziza, akamenya ni ryari hageze yuko nshikiriza iri jambo, mbega uyu muntu ageze ku rugero ruhe rwo gutahura, mbega uyu muntu azibingana iki, mbega uyu muntu akeneye iki uyu munsi co mufasha kubona igikwiye kugira ngo yegukire Yezu Kristo. Murakoze. Uburangura ubutumwa arafise nawe uko yoba ameze, mbega yoba ameze gute? Murakoze cyane. Urangura ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, nivyo hari ukuntu abwirizwa kuba ameze. Uko nako sukundi abwirizwa kumera nka Yezu Kristo, we mumenyesha nkuru nziza mukuru, we mumenyesha nkuru nziza wa mbere. Hariho ijambo Yezu Kristo avuga agira ati, nta mwigishwa aruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa nyawe amera nk'umwigisha wiwe. Umumenyesha nkuru nziza rero yomera nka Yezu Kristo umwigisha wiwe. Ego kuko yararonse inyigisho nk'iya Yezu nyene. Yezu agira ati, ivyo namenyeshejwe na data vyose narabibamenyesheje. Umenyesha inkuru nziza rero ico yo kwitwararika no kuzigama iyo nyigisho umurava yahawe na Yezu Kristo, kuko nijya ya Yezu Kristo nyene kugira ngo ayigishe. Nka Yezu umumenyesha nkuru nziza arazi ko ari mwisi, ariko atari uw'isi. Ari mwisi nk'uko Yezu yayijemwo agira ati, mva kuri iyi si nkoze ico natumwe na data. Niho rero n'umumenyesha inkuru nziza aba ku isi kandi akayitwararika kugira ngo ntazove ngaha ku isi adakoze igikorwa cyo gukiza abantu nk'uko Yezu Kristo yagikoze. Umenyesha inkuru nziza Yezu Kristo amera nka Yezu, kuko arahamwa aho Yezu yahamwe, nawe abwirizwa guhamwa. Aho Yezu yakiriwe, nawe abwirizwa kwakirwa. Ivyo rero ntivyo mutangaza hageze ko ahamwa yibuke ko na Yezu yahamwe, ariko kandi hageze ko yakirwa amenye ko na Yezu harabamwakiriye. Ego uyo amenyesha inkuru nziza abwirizwa kumera nka Yezu, na cane cane mu kugira ihangiro nka rimwe rya Yezu. Iryo naryo sirindi ni ihangiro ryo gukiza abantu. Murakoze. Ibikorwa nyamukuru mu kumenyesha inkuru nziza uwo yamaze kumera nka Yezu yashobora gukora n'ivyaha? Murakoze cyane. Ibikorwa nyamukuru uyo amaze kumera nka Yezu ngo amenyeshe inkuru nziza abwirizwa gukora, no bivuga imice itatu. Icambere no gusenga no kumenyesha inkuru nziza. Ugasenga usabira bataramenya Yezu Kristo ngo bamumenye, ugasenga usabira abagiye kumenyesha inkuru nziza mu makungu, ugasenga usabira abantu bahanganye n'ivyago bihanze abantu ku isi, ariko kandi ugasenga usabira abantu batera ivyago ku isi kugira ngo bahinduke, ugasenga usabira abantu biziziwe n'igicumuro ku isi kugira ngo bamenye Yezu Kristo ko ari we mukiza bakire. Igikorwa ca kabiri ni intererano y'uburyo, amafaranga canke ibindi bikenerwa mu buzima. Iyo ntererano akayitanga kugira ngo afashe abo bantu ku isi bariko bitangira kumenyesha inkuru nziza. Iyo ntererano akayitanga kandi kugira ngo agarukire ku bantu bari mu vyago ngaha ku isi. Urumva rero yuko mu kumenyesha inkuru nziza hariho niki uyu muce wo gutanga intererano. Umuce ugira kabiri ni ukwitanga wewe nyene. Uku kwitanga wewe nyene nukuhe? Nuko jewe nyene niyemeza kandi nkabishira mu ngiro kumenyesha inkuru nziza aho ndi
nk'uko nshobora kuja kuyimenyesha mu makungu, kuyimenyesha abatarayimenya, kumenyesha abantu bataramenya Kristo ko ari we mukiza, ariko kandi hakaba no guhangana n'ivyago vyugarije abantu ku isi. Ico gice kigira gatatu kwitangira inkuru nziza n'abatarayimenya, nico dukunze kuvuga ko ariko kumenyesha inkuru nziza. Murakoze. Mu gusozera mufatiye ku nyigisho mwatanze yuko kumenyesha inkuru nziza vyihutirwa kandi umuhamagaro wo kumenyesha inkuru nziza ukomoka ku ibatisimu, abariko baratwumviriza ijambo mubabwira mu gusozera n'ijya. Murakoze cyane. Ego, ijambo nobwira abariko baratwumviriza ubwa mbere no kubibutsa ko burya twese abantu zina muntu wese yama ariko arondera agahimbare, yama ariko arondera ubuzima, yama ariko arondera akanyamuneza, yama ariko arondera urukiza. Ico twese turagisangiye, naho hari aho usanga uyajuragirika akakirondera hatariho cyangwa akakirondera ukutariko. Maze kubibutsa ico ncangira nti uza gukira rero nukiza abandi, uza kuronka ubuzima nubuha abandi, uza kuronka akanyamuneza nugaha abandi, uza kuronka agahimbare nurya agaha abandi. None rero zina muntu wese, ariko na cane cane umukristu, kuko yishushanije na Yezu Kristu, amenye yuko atazoronka urukiza nawe atariko araronderera abandi. Ikigira kabiri noshikiriza abariko baratwumviriza ni ikicuko ukumenyesha inkuru nziza cama ari igikorwa cihutirwa. Nkagira nti igihe cose hazoba hakiri ku isi umuntu naho yoba ari umwe ataramenya Yezu Kristo, agihanzwe n'igicumuro hamwe n'ingaruka zaco, umuntu akiri mu vyago bimuboshe bimubuza kuba mu gahimbare, umuntu akiri mu gicumuro, ukumenyesha inkuru nziza bizoba bicihutirwa kandi vyega zina mu Kristo wese. Ego, nico noshikiriza abantu bose bariko baratwumviriza bumvirije kino kiganiro. Murakoze. Murakoze. Patiri Nestor Nyentwari, umunyamabanga w'igihugu ca Papa cyo kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristo ngaha mu Burundi, ndabakengurukiye. Nanje ndabashimiye cyane, murakoze cyane, kandi ndashimiye n'abariko baratwumviriza. Murakoze.
hasi tumenyeshe ijambo ry'Imana kw'isi yose nimuze gwaruka nituve hasi tumenyeshe ijambo ry'Imana abantu bose umurimba ni munini abakozi bakaba bake saba rero nyene umurima arungika abakozi benshi beranga mu murima wiwe natwe tubakunde tubasabire tubashigikire muri byose na hose mbese ingene biryoheye ijisho kwibonera abarenga baduga imirambi bagiye kumenyesha inkuru nziza nimuze gwaruka nituve hasi tumenyeshe ijambo ry'Imana abantu bose tumenyeshe ijambo ry'Imana abantu bose tumenyeshe ijambo ry'Imana abantu bose. na Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye umumisiyoneri mu muryango w'abasaveriyano nawe nyene yaratubwiye ibijanye n'urwo runani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo biyemeje kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo nawe nyene ndabasaba mutega amatwi. Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye umumisiyoneri mu muryango w'abasaveriyano mukaba kandi n'umunyamabanga w'igikorwa ca Papa c'urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike baharanira kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo mu nyigisho zo mu ihwaniro ry'abihebeye Imana mwigishe cyane n'ibijanye n'ico gikorwa c'urwo runani. Mbega urwo runani rw'abasaserdoti abihebeye Imana abakristo barayike baharanira kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo twoshobora kurutegera gute? Murakoze cyane. Urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abarayike abakristo barayike tworutegera ko ekleziya ari imwe. Ubwa mbere tugategera yuko ekleziya mu ntimatima yayo muri kamere kayo ihamagara kumenyesha inkuru nziza. None rero ekleziya ahanini iyo nkuru nziza imenyeshwa muri ekleziya bikorwa n'abasaserdoti bikorwa n'abihemana bikorwa n'aba barayike angaje niko novuga mu gifaransa abajya bamenyesha Imana. Ubwo butumwa bwerekeye abo ubwa mbere nibwo bwerekeye abo kugira ngo nabo uwo mutima wo kumenyesha inkuru nziza bawumenyeshe igihugu c'Imana cyose. Ivyo rero bikava cyane ku watanguje ubwo butumwa Paolo Manna yavuke mu Taliyano itariki 16 z'ukwa mbere 1872 mu muryango usanzwe ariko wari ofise uwo mutima w'ijambo ry'Imana ikintu yavuze ubwa mbere ni iki yarabonye yuko kumenyesha inkuru nziza wamenga vyerekeye gusa iyo miryango y'abihemana y'abasaserdoti bafise ubwo butumwa kumenyesha inkuru nziza nk'abamisiyonari. Avuga ati ntibikwiye yuko vyogenda uko birakwiye ahubwo yuko ekleziya yogira uwo mutima wose. Abasaserdoti barangura ubutumwa madiocese bagira uwo mutima kumenyesha inkuru nziza. Abo bihebeye Imana barangura ubutumwa bijanye n'intumbero y'imiryango yabo bogira nako kigoro ko kumva yuko ari missionari. Gutyo abo bakristo barayike nabone bakavyumva uko ndetse nabo bamenyesha Imana mu paroisse bamenyesha ijambo ry'Imana bigisha ijambo ry'Imana bafasha abana batoyi bakumva yuko uwatuje wese ari umutumwa kubw'ibatizo twarose turi abamissionari tumenyesha inkuru nziza. Gutyo kubera uruhara rw'umwe wese ijambo ry'Imana menyekane kw'isi yose. Murakoze. Intumbero urwo runani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike bamenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo rufise niya. Urwo runani rw'abasaserdoti abihebeye Imana barayike n'aba bamenyesha Imana intumbero rufise nini cyane irahambaye cyane n'ugukabura niko novyita gukabura umutima mu basaserdoti mu bihebeye Imana mu barayike ndetse no muri izo nzu niko novuga inzu zirerero zitegura abasaserdoti zitegura abihebeye Imana zitegura missionari zitegura abo bose bazomenyesha ijambo ry'Imana muri ekleziya yose. None intumbero rero ahanini no gukabura umutima ukumenyesha inkuru nziza biciye kuri abo vyerekeye kugira ngo umutima w'ukumenyesha inkuru nziza wiyumvemo niko novuga bose ba wiyumvemo
bose bayumvemo, abamenyesha ijambo ry'Imana bayumvemo, naba bakristu bari babasabira eklezia bayumvemo, bose wabatijwe wese kugira ngo abe umutumwa by'ukuri. Bityo ubwa mbere kuri abo bafashe umwanya bakehebera Imana kugira ngo bamenye ijambo ry'Imana bose. Indi ntumbere hambaye ni ukugira ngo abo ba sacerdoti, abo biheba Imana, abo barayike babanze bavyumve bonyene, baronka inyigisho bavyumve, bumve yuko umuvye wacu papa abisaba kugira ngo tubimenyeshe abandi, ubwa mbere ariko tubizi tuvyumvamo. Ego murakoze cyane. Murakoze. Abakristu bo ngaho iwacu i Burundi cyane cyane n'abandi bose bariko baratwumviriza ku nsamizi mu byo wacu Bikira Mariya, ico boshobora gukora kugira ngo baterere urwo runani rushobore gutera imbere, co bicaha canke ivyo bivyaha bibaye ari vyinshi? Murakoze cyane. Abakristu ico botegera ubwa mbere nuko bo kwakira inyigisho abo bajejwe bazibamenyesha, zuwo mutima kumenyesha inkuru nziza bazimenye, bazakire hama babishire mu ngiro. Akarorero, umukristu arashobora kuba afise akazi kanaka, afise icyakora kandi agafasha na eklezia, agafasha paruwasi yiwe, mugabo arahamagaye kumva yuko muri ico gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ashobora gusabira andi maparuwasi, ashobora gusabira ibindi bihugu, ashobora gusabira andi ma eklezia ataramenya ijambo ry'Imana kuri urwo rugero, kandi hageze yuko babatera kamo ko bafasha mu buryo, naho nyene akagira uruhara, ndetse none amaze kuvyumvamo cyane ntarindira kurindira uwo mwanya, kuko arumva yuko yabatijwe, none ahamagara kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose, naho yoba yibereye muri ako kazi kiwe cyangwa mu vyo akora, yumva yuko yugurukira eklezia yo kw'isi yose, ikwiye kw'isi yose, akumva yuko umukristu ico kintu sinibaza yuko hari abakristu bakizi canke n'abasacerdoti canke n'abihebeye Imana bafise uburyo bashobora gufasha kwigisha, bagafasha kwigisha abandi ba seminari dufate, akavuga ati jewe umwana ndamwishinze, none kugira ngo menyeshe inkuru nziza nciye mu kurera, mu gufasha kugira ngo umwana aregwe azoje kumenyesha inkuru nziza mu bindi bihugu, n'uruhara rw'iwanje. Barahari barakwiye kubimenya kugira ngo uko kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose bice no mu kurera abo bajejwe ubwo butumwa. Murakoze Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye, umumisionari w'umuryango w'Abasaveriano, mukaba kandi muri umunyamabanga w'urunani rw'abasacerdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike baharanira kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi. Ndabakengurukiye. Murakoze cyane, nanjye ndabakengurukira wakanya mu mpaye cyane cyane mu kumva yuko nkuko watanguje ubutumwa Paul Mana avuga ati bose na missionnaire, tous missionnaires mu Gifaransa, bose na missionnaire. None rero niko kamunteye uwo wese yabatijwe, umusacerdoti, uwo yihebeye Imana, uwo murayika angaje, uwo mumenyesha Imana yuko ari umissionnaire mu vyo akora, yamafise umutima wugurukiye eklezia kw'isi yose kugira ngo inkuru zimenyekane kw'isi yose. Murakoze.
mu gusozera nkengurukire abantu bose baduhaye ikiganiro nk'uko mwabyumvise mu majwi yaragize kino kiganiro c'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo cuno munsi kw'igenekerezo rya 23 ku kwezi kwa mbere no mwaka wa 2021. Reka nkengurukire kandi mwebwe mwese mwari muteze amatwi no sameze mu byacu bikira Mariya cyane cyane kino kiganiro canyu c'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ndabakengurukire ndabamenyesha ko cari igice ca mbere ca kino kiganiro kijanye na rino hwaniro ryabaye ku makenekerezo nkuko nabivuze mu ntango y'icenda na 10 kuno kwezi kwa mbere no mwaka wa 2021 hari ku kirimba cyo mu byacu bikira Mariya hariya ku Mushasha muri diocese nkuru ya Gitega. Ku gatandatu uza tuzoheza tubashikirize igice ca kabiri aho nyene muzoheza mukumva bamwe mu bari muri iryo hwaniro uko bategereye inyigisho ndetse n'ivyo bagiye gukora n'ivyo badusaba natwe ndetse twumve n'intahe zashinzwe n'amazi imyaka ishika 20 bari mu goto mukomeje hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Jewe Joseph Nizigimana nabateguriye kandi abashikije kino kiganiro ndabakengurukiye ndabifurije n'umugoroba mwiza umukama abahezagire. Muhejeje kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa vya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi. Naho ubutaha.